Ndasubiye kubaramutsa bene data bakunzi. Amahoro ya Yesu Kristo ni yongere agwire muri twese. Uracari kumwe rero na Françoise HABONAYO. Subiye gushimira data kuko atwemereye akabikunda kugira ngo twongere kumuvuga. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Mukunzi wacu Yesu, urakoze kuko uri kumwe natwe. Urakoze ko ari wadutumye kandi tukemera. Urakoze Yesu kubyo ugiye gukwana natwe muri kano kanya no gusangira na bene data. Nuko Mana udufashe wihesha icubahiro mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi canke muri kano kanya ngomba kongera kuganira namwe kuvyerekeye ubuzima bwo mu rugo. Ubuzima bwo mu rugo womenga nta muntu yobuvuga, womenga ni vie privée y'umuntu. Ariko kandi uri umukozi w'Imana ukwiye gutusha ku mapoint yose kuko abakumviriza bifuza gufashwa mu mpande zose. Imana ishimwe. Rero mwene data uri kurankurikira, ntibigutsitaze nimba ibi wewe bitagufasha canke atari byo wari ukeneye, ntaco, reka ababikeneye muri kano kanya nabo babironke. Kumbure nawe uzoronka ivyawe mu video zindi zikurikira, canke wararonse ivyawe mu video zaheze. Ico nshimira Yesu Kristo nuko iyo umwami akugize umwigisha, nukuri akwigisha mu buryo bwose. Kubera yuko amaze kukwigisha mu buryo bwose, abazi yuko nawe uzokwigisha abantu mu buryo bwose. Yesu nashimwe. Nababwiye mu video heje kurengana ivuga ngo ingene Yesu yampaye urugo, kandi nari namubwiye ko ntashaka kurongorwa, ntashaka kubaka. Bishoboka yuko nawe mu mutima wawe uvuga uti je ntavyo nshaka, canke bishoboka kuba wewe uvuga uti ndavyifuza mugabo ukaba ubona bitariko biracamwo. Nagira ngo barire ngo Yesu Kristo wewe mwegere gusa, ibisigaye arazi guca inzira. Imana ishimwe. Arazi guca inzira Yesu. Ushobora kuba nawe wari umeze nk'ahandi uvuga uti je ngomba Yesu, numva Yesu ampagije, numva nta kindi kintu ruhande nshaka. Ariko Yesu akabura ati oya, urankunda nibyo, ariko hari ibyo ntogukorera. Kristo Yesu nashimwe. Yategetse byose abikora neza, abitunganya neza, aragahora asengwa n'umwami. Ubu rero turi mu rugo, tugeze mu buzima bw'urugo. Warasenze Imana, Imana yaraguhaye urugo, mubana n'umusheri wawe ukunda kandi bimeze neza. Yesu nahabwe icubahiro. Ariko ubundi yavuze ngo urugo rwiza ngo ni nk'ijuru ryo kw'isi. Kumbure ntiyabeshe. Mw'ijuru niho twiteze kuzoronka umunezero. Rero uwo munezero uronse mu rugo wumva nyene uguwe neza. Ariko umunezero wo mw'isi, nagira nababwira ngo umunezero wo mw'isi ni uw'akanya gato. Ni uw'akanya gato. Kuko mw'isi ni mw'isi nyene, ntitwohagereranya no mw'ijuru. Ariko dushima Yesu ko naho ari mw'isi, Kristo Yesu araza akagumana natwe. Imana nishimwe. Rero ubuzima bwo mu rugo, aha ndiko ndabwira abatarabujamwo kuko ababwiyemwo bobo murabizi, muzi n'ibindi byinshi cyane gusumba ibyozi. Kumbure jewe ndi muto kuri mwebwe, ariko aho ngejeje hose maze kubona ibitari bike. Kandi ivyo nyene nzi nivyo ngomba gufashisha bene data bari inyuma kugira ngo bitegure, canke naho bariko barabicamwo bihangane. Okay, nibihe? Alazi ko hariho benshi bari kavuga ngo none tubwire ngo nibihe. Reka dusome umurongo w'ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi 37. Umurongo uvuga ngo
kuri 16 ngo ibikeya umugororotsi atunze biruta ibihinda by'abanyakibi benshi. Ibikeya umugororotsi atunze biruta ibihinda by'abanyakibi benshi. Murabe bya bindi abantu birukira ubutunzi, birukira ibihinda. Ibihinda ni iby'akanya gato, naho n'ubukene nabwo nyine n'ubw'akanya gato. Ugira ngo umuntu arakena agaherayo? Oya, urakena mu nyuma ugatunga, kandi ni nk'uko utunga mu nyuma ugakena. Rero ibi byose byo mu isi ntaco umuntu akwiye kumira ko, umuntu akwiye kumira kuri Kristo Yesu gusa. Amahoro ya Yesu. Jambo ry'Imana yavuze ngo ibikeyi umugororotsi atunze biruta ibyinshi by'abanyakibi. Umugororotsi naho byo bari bikeyi ufise, nukuri biraruta bya bindi ubona bikwegana by'abantu batazi Imana. Sinzi uko wobisobanukirwa, nuko gusa muri bikeyi bufise ubu bifitaniye n'amahoro yo mu mutima. Hanyuma uriya nawe afise byinshi nabyo kandi ari umunyakibi, nuko arabifise mugabo nta mahoro afise mu mutima. Niyo difference gusa. Naye handi bikeyi umunyakibi atunze na bikeyi umugororotsi atunze, hamwe byose byo bari bingana, naho nyene difference yoba irihari. Kuko umugororotsi n'umunyakibi ikibatandukanya ni aya mahoro yo mu mutima atangwa na Yesu. Rero bikeyi ufise ubibanyemwo n'Imana n'amahoro, byinshi ufise ubibanyemwo n'amahoro yo mu mutima, byose n'amahoro. Kristo nahabwe icubahiro. Ahandi haravuga ngo, aha hepfo nyene haravuga ngo kuko amaboko y'abanyakibi azovunika, ariko uhoraho aramira abagororotsi. Imana ishimwe. Ngo uhoraho aramira, kuramira ikintu cari kigiye gutemba umwami akagifata, cari kigiye guhenuka akagifata. Data nahabwe icubahiro. Ahora aramira abagororotsi. Nawe urabizi ingene Yesu yama kuramira. Imana ntihabwe icubahiro. Hanyuma ku murongo w'19 ngo ntibazokwicwa n'isoni mu gihe c'ivyago, mu minsi ya kigoyi bazohazwa abagororotsi. Ngo ntibazokwicwa n'isoni ku munsi w'ivyago, ngo mu minsi ya kigoyi bazohazwa. Ibyo bigenda gute? Mu kigoyi n'igihe abantu bose baba bishwe n'inzara, ariko ngo bagororotsi ngo mu gihe ca kigoyi bazohazwa. Mu rindi jambo nuko gusa Yesu yiyerekana mu bihe bikomeye, akakuba hafi, akakumara umubabaro, akaguha gusinzira, ndetse akaguha gutekana mu gihe abandi bose bariko barasha coba. Mwami Imana n'umuhinga mu byo akora byose. Aravuze kandi ngo ntibazokwicwa n'isoni mu gihe c'ivyago. Bene data, ibyago ntawe ubihamagara, kandi ni nk'uko ibyago ntawe ubibuza kuza. Shaka ubutunze, ibyago ntibigutinya. Shaka uburi mworo, ibyago ntibigutinya. Umuntu wese ari munsi y'izuba, ibyago ntibimutinya. Nababwiye turi mu cigwa co mu rugo. Ibyago byo mu rugo, kimwe mu byago nabonye bibabaza abantu bo mu rugo, ni icago co kubura umwana. Bene data, ubonye ufise umwana, nukuri upfuka mushima Imana. Data yakugiriye neza, data yaragutabaye. Wobona umubabaro w'abantu batagira umwana ni muremure cane. Ariko kandi nagomba mvuge naho umuntu atagira umwana ari umugororotsi, n'umuntu atagira umwana ari umunyakibi, naho abantu baratandukanye. Umugororotsi atagira umwana amenya ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo abana ni ingabire Imana itanga.
rero ingabire canke kado canke umuntu ntacuba wayiguze ayiguha ayishaka. Itaguhaye ingabire y'umwana yaguhaye ingabire y'umugabo, umugabo mwiza mukundana mwumvikana. Itaguhaye ingabire y'umugabo mwiza mukundana yaguhaye famiye bagukunda wicaramwo ukanezerwa. Imana uyigororokeye iragutunganiriza byose. Rero nagomba mvuge ngo ivyago bije Imana irafise ingene cira inzira abagororotsi bayo. Data arazi neza yuko ico kigeragezo kiri imbere yawe, arazi ingene yaguhaye n'uburyo bwo kucikorera. Hari abandi ikigerageza cyo kubura umwana carabamereye nabi, kirabasinzikaza cane. Simvuze ko kitababaza, kirababaza. Kandi umuntu wese atararonka umwana n'umuntu wo gusengerwa nukuri. Ubishoboye ufata umwanya ubasengera, kandi Imana inzi ikora igitangaza ikabikora ikabaha abana. Niko yabikoreye na Hana, yabikoreye n'abandi benshi. Hari abavyaye bafise imyaka myinshi cane mu rugo, imyaka 18 batararonka umwana, imyaka 15 barindiriye. Yesu arabagirira neza. Ariko naho atobikora, nagomba ndakubwire, naho atobikora kuko byose biva muri we. Naho atobikora arazi ingene akuzuza amahoro, akakuzuza umunezero, kuko ico nico kiba gikwiriye mu bintu byose. Nagomba mvuge abandi yuko abana ni ingabire Imana itanga, kandi umwana wese aje mu rugo Imana ifise plan imuzaniye kuzokora muri urwo rugo. Yesu nabihererwe icubahiro. Rero muri byose waba ufise abana cyangwa utabafise, ico ukora ushime Yesu, kuko Yesu arafise ibyo yategekanije kuri wewe no ku muryango yaguhaye. Imana ishimwe. Navuze ngo kubura umwana mu rugo ni kimwe mu byago. Hariho abashaka kubyihanganira, umugabo n'umugore bakabyakira neza, bakabibanamwo amahoro, aho Yesu aba yagutabaye. Hari abandi byabaye umuzi w'umururazi ukomeye, kuko byabananiye gutwara. Data tabare. Si ico gusa, abana bashaka kubera kutabagira bikakubera ivyago. Hariho n'abandi babafise bababereye ivyago, kandi bababera ivyago kandi babafise. Hari umuririmbyi umwe yaririmbye ngo abavyeyi bamwe ngo bifuza kuba basubiza mu nda bitagishoboka. Bakababera ivyago. Narigenze gushinga intahe rimwe ndiko ndababwira ukungene satani nta nzira atocamwo. Waba udafise abana, satani akugirira umugambi w'ingene wobaronka. Bamwe bakagenda ku bapfumu, abandi bakagenda kuryamana n'abandi hirya no hino kugira ngo barabe ko boronka abana. Abana babuze mu rugo rwiwe akaja kubarondera mu zindi ngo. Nuko bimeze satani nuko akora. Jewe rero nahuye n'ikibazo kindi kinyuranye n'ibyo. Ikibazo cyo kuronka abana. Mbega mvuge ngo iki? Ariko Imana imbabarire, ntabwo ari ikibazo, mugabo satani nyene yagombye kwinjirira aho nyene. Ku buryo bw'uko umudokiteri yigeze kumbwira ngo ntibishoboka, ngo uvyara abana benshi, ngo none ngo inda yawe ngo tuyugare, ngo ni benshi cyane. Yesu we, urumvise ngo ni benshi, ngo tuyugare ngo ni benshi. Umva ibyo kintu. Mu gihe hariho abandi bariko barira batabaza Imana ngo ibahe n'umwana, hariho abandi bantu satani ariko arakoresha ngo none ngo abana ni benshi. Aho nari mfise bangahe? Nari mbyaye abana 4, ngiye kuvyara wa 5. Ngiye muri consultation kwa muganga,
ukazibona aba infirmiere bariko bavugana ngo wa mugore w'abana bane Yesu we ariko umumenga kufisa abana bane n'igitutsi wa mugore w'abana bane ngo none ngo wafise inda ya gatanu ngo yo nagoma nababwiye inshuti z'umusaraba iyi si tubayeko nukuri n'iyindi si wowe uguma muri Yesu uguma umwumvira aguhaye abana 5 10 20 ushime Yesu aguhaye umwe ushime Imana ataguhaye n'umwe naho ushime data wa twese ahoraho twebwe ntitubayeho ngo nuko dufise ibitubonesha amaso oya ubuzima burenze ibitubonesha amaso narababwiye yuko kuberwa k'umuntu ntikuva ku mpuzu yambaye kuba mwiza k'umuntu ntikuva kubyajya biva ku Mana data wa twese Daniyeli yarabyerekanye yuko babahaye amazi n'imboga z'insoromano ariko ngo barakayanganye baba beza gusumba abandi banywa imivinyu bakajya inyama bakajya ibiki byose bakajya mbega novuga gute rero Imana twizeye bene da niyo ifise ubuzima bwuzuye buryoshe nababwiye icago co kutagira umwana kingana n'icago co kugira abana benshi kuko satani akorera muri bariya niwe akorera n'ahandi waba ufise amafaranga menshi uzogira ibyago bisumba na wa wundi atagira namba ukibaza uti none ibi bintu nibiki ufite amafaranga menshi urara udasinziriye urara uriyumvira abakwiba n'abatakwiba urara uriyumvira ibiki waba utagira icujya urare uriyumvira abatunzi ngere baba bakwimye bagizende enda nimuze dukizwe dushima Imana muri bike dufise dushima Imana kuri bene data batunze dushima Imana kuri bene data bafise ibibakwiye dusengere abatagira ico bajya dufashanye mu buryo dushobora kugira ngo dushobore kubandanya urugendo iyi si wacu ivyo dufise byose tuzobisiga cunga umutima wawe mweneda cunga umutima wawe cunga ubugingo bwawe ico cyonyene cyo no kubarira naye ahandi kugira amazu kugira imiduga kugira biriya ni vyiza ariko ni by'igihe gito kandi ni vyiza kandi ntibitanga amahoro atangwa no kumenya Yesu Kristo kuko niwe aguha amahoro muri ivyo bike ubufise canke muri ivyo vyinshi ubufise amahoro ya Yesu niyo abakwiye hanyuma rero nagira ndababwire rero nariko ndabandaniza aho nyene bongeye kubyara umwana wa 5 none kibaye icago Yesu aramfasha Yesu yampaye umugabo mwiza narababwiye arabamfasha kuko aba docteur bari bandembeje ngo bagomba guca banyugara inda mugabo arababwira ati umve umugore wanje n'uwi wanje ntabo tumusangiye sinzoza kubambambira ngo twabuze ico kurya ati mbere mwashaka iyi nda muharure nta minsi isigaye ataragaruka muri clinique kandi afise iyindi nda ya 6 noneho baca bamuvako bati hewe gaye mbega abo bantu rero batangura kumva rwose ati mbega ibi bintu nibiki kandi mu byumba yuko bobo muri ico gihugu twarimwo bobo batunga umwana umwe 2 3 babona ngo ni benshi nico gituma byabatangaza byabatangaza babona ko umuntu w'umusirimu adakwiye kugira abana benshi nkuko akwiye kugira abana bakenya 1 2 ariko 3 4 yo noneho Imana nyaguhora isengwa ntihaciye n'iminsi ncangira inda ya 6 yo ye noneho bayibonye bati ngwa hano murabe igitangaza ngwa hano murabe wa mugore ngwa hano Yesu ndamushima yaduhaye gushinga intahe neza mwene data ushingira intahe Yesu hari abantu mbona bashingira intahe yiyisi ahigeze ntibashingira intahe bashingira intahe yisi ahigeze
abantu ngo genda mugishe planning familiare ngo abantu ni benshi kwisi ngo ibintu byakenye ngo biki nibi, ariko vraiment ijambo ry'Imana ritubwira ko abana ari ingabire Imana itanga, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko abana ari umugisha. Imana iguhaye umugisha wa mbere, ikaguha n'uwa kabiri, ikaguha n'uwa gatatu, iragahora isengwa ishigwe hejuru. Abana b'abantu bagomba kugira ngo ni ibyago, ariko nta byago, kuko abana batangwa n'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Rero Imana ingirira neza, mutware wanje aranshigikira, arabamfasha, noneho ntibasubira kunduka jenyene, ariko basigara batanga bati none muri kiriya gihugu canyu uko niko bimeze, bavyara abana b'intahekana nk'uko ariko nyuko batazi ibikorwa Imana ikora. Rero Imana rero nyaguhora isengwa ikora akantu kantangaje, kumbure ako nako yagakoze kugira ngo inyereke ko ari Imana. Uwo mudokiteri nyene yagomba kudukuriramwo abana ngo twugarinda, tumubanje tuti none wowe ufise abana bangahe? Bafise umwana umwe. Hanyuma uwundi munsi tubona aduhamagara mu biravuga ngo shango kumpa ngo amahera y'inahuri. Y'inahuri kubera iki? Nta mahera yamuheranye. Aha, kumbe wewe ariko urumva ntewe bivuga. Wanka kubyara ngo none ngo uraziganya ngo ubukene, ngo abana ngo batera ubukene, none naho butabafise ubukene ko burimo. Umva ari abana batera ubukene? Ikada. Si abana batera ubukene. Urabe bajya abantu bafise umwana umubwira ngo nibo batunze. Oya, bari bafise abana benshi nibo bakenye. Wapi. Satani rero areke kuduhenda. Mwene data, Yesu yaraguhaye urugo. Ivyago n'ivyatera. Ntuzuje kumohe y'imiyaga yo hanze. Ngugende uvuge ngo reka tugende kwifungisha, ngo abana babaye benshi sinzogisha ndabagaburira. Genda ufunge nabo oye turabe yuko abo bo bufise uzoshaka kubagaburira. Nimba data to bakakugaburirira. Tube maso dusenge. Iyi si ntidukunda, iyi si ifise inzira zayo, ariko abantu b'Imana bo tubeshejweho n'Imana, kandi Imana iratugaburira iyo tuyizeye. Yesu nashimwe ngo ivyago n'ivyatera, Uhoraho azoturinda, azodutabara. Niko agirira abamwubaha bamwizeye. Yesu nahabwe icubahiro. Ngende ko mbwira mwene data we wifungishije inda, Imana ikubabarire. Imana ikubabarire cyane. Kwifungisha sinzi ko muvyita ngo n'ubusirimu, sinzi ko muvyita ngo ni iki. Oya, n'ubupagane. Yesu agutabare. Abana batangwa n'Imana. Kuko nabo ufise uvuga ngo ni babiri ni batatu ngo baragukwiye, nabo ntuzi iminsi yabo ufise uko ingana, ntubizi. Rero Imana idufashe. Ubwenge butarimo mpemu yera n'ubupfu. Ubwenge bwahuye n'iyi si bukononekara n'ubupfu, ariko Kristo umwami niwe nyene abana, niwe nyene ingo, niwe nyene ibyacu. Twamuhamagaye dusenga, n'ubu tuzosenga, n'ibyacu tuzobibanamwo n'Imana dusenga. Imana nishimwe. Icyago ca kabiri. Icyago ca mbere nababwiye ngo ni uruvyaro rushobora kuba ataruhari, canke naho rukaba ari rwinshi, Satani akarondera inzira zose zo kurukuraho. Duhamagaye Yesu aradufasha. Icyago kindi ni ubukene. Bene data, ubukene burajyana, ubukene burasambuye ingo nyinshi cyane. Ariko kandi si ubukene bwonyene, kuko n'ubutunzi, hariho ubukene hariho n'ubutunzi. Ubukene busambuye ingo ndetse n'ubutunzi busambuye ingo. Ngaruka hahandi ngo niba ufise bike ubibanemwo na Kristo, niba ufise vyinshi ubibanemwo na Kristo. Kuko abantu benshi cyane b'abatunzi basambuye ni benshi. Abakene b'abakene basambuye ngo none ngo uyu mugabo ngo ntacampa ngo biki, ngo akarondera abandi bo ku ruhande, ingo zikarinda zisambuka. Twige kwihangana, twige aho tugeze tuhagendemwo neza n'Imana. Niba uri ku mudugo w'ubukene,
wihangane ubanemwo n'Imana kuko hirya imbere hariho ubutunzi. Kandi niba uri umutunzi uri ku mudugo w'ubutunzi nabyo nyene ubigendemwo neza wihangana wubaha Imana kuko hirya inyuma hariho ubukene. Nuko bimeze n'abandi nabo. Ibindi vyago nasanze ni ibyago byo kuba mwiza. Umuntu akaba mwiza, abagabo bakamukurikirana nk'inzuki bigatera ingorane wa wundi bubakanye. Ariko uri umugore mwiza yubaha Imana, uriyubahisha, ukubahisha urugo rwawe. Yesu nashimwe. Naco bitwaye uko waremwe n'Imana iragahora isengwa niyo yakugize uko. Wiyubare, uheshe icubahiro Imana, ureke gusambura urugo rwawe ngo kubera ukusa. Uwasambura kubera ubwiza bwiwe, hari uwundi asambura kubera ububi bwiwe. Mugabo akamuraba ati ye baba wembe uyu namuzanye bigenze gute, yewe gaye. Yamuraba akaraba hirya, yo agaca yama ijisho riraba ku bakobwa beza barenganye, ku bakobwa beza b'amataye meza, ku bagore beza. Numva ko nawe bimutesheje urugendo, ngo abonye umugore we ni mubi, ngo none ngo abonye abandi bagore beza. Wumva muri iyi hari ikintu mu mpande zose ibyago birahari. Ube mwiza ibyago birahari, ube mubi ibyago birahari. Ariko icago cyanyuma kibi ni icago cyo kuva mu Mana. Ico nico nta wundi muti uhari. Icago cyo kuva mu Mana ni icago kibi gisambura, nta muti. Umuti wonyene uhari no kugaruka mu nzira ya Yesu, nta bindi. Kandi ico cago cyo kuva mu Mana iyo kije gihitana ubutunzi, gihitana urugo, gihitana ubugingo bwawe, gihitana byose kigaporomora. Kuko satani nta ciza atanga. Satani aguhesha ngo uri mwiza naho agomba kukwica. Satani akubesha ngo uri umutunzi naho agomba kugukenesha, kuko ibyawe uzovyaya kurya abantu baya ubisanzaze. Kandi uko usanzaza niko uba uriko uratakaza. Kuva mu Mana biragatsindwa. Ico nico cago canyuma kandi kibi, yaba ari ku mugore, yaba ari ku mugore kibaye ko kandi yubatse, abasambuye urugo rwiwe. Kuko umugore avuye mu Mana aca yihereza abagabo, akihereza kwaya ubutunzi bwiwe, akihereza mbese ingeso zose mbi. Ivyo bibaye gutyo urugo rwiwe ntiruzakubakika. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Kandi n'umugabo nawe nyene nuko. Iyo umugabo avuye mu Mana aca yihereza abandi bagore, akihereza ingeso nyinshi mbi, urugo ntiruzakubakika. Rero muri ibi vyago byose nababwiye, vyago byo kubura umwana, ivyago kurumva kubura umwana bijanye no kuronka abana, kuko ho satani hakoreramo. Ivyago by'ubutunzi bijana n'ivyago by'ubukene, byose satani abikoreramo. Ivyago by'ubwiza bijana n'ivyago by'ububi, byose satani abikoreramo. Ariko ikibi cyo gisumba byose icago cyo kuva mu Mana. Iki nta wundi muti atari kugaruka mu Mana. Ariko ibibindi byose navyo nyene umuti uri muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu, mu kwihangana, mu kunyurwa naho ugeze, no gusenga, ubuzi ko Yesu ashobora kubikemura. Imana nishimye. Rero iki cyago cyanyuma cyo kuva mu Mana, umuti wacu no kugaruka mu Mana, kandi ibintu bikagenda neza. Ariko navyo nyene bisaba gusenga. Yesu abaha umugisha, Yesu abahezagire. Turushirizeho kuganira, kandi kuganira bifasha benshi,
muri commentaire zanyu nimwagira ikibazo karibu tuzokongera tuganire. Nta byinshi mvuze, simvuga ngo ndumuntu azi byinshi oya, ariko muri bike umwami yampaye kumenya nanje nigisha abinyuma yanje, kuko ijambo ry'Imana byavuze wiki ngo abagore bakuze ngo bigishe abagore bakiri bato. Nanje babagore bakuze bansumba, karibu munyigishe. Uhoraho Imana duhana umugisha. Amen. Mwami Yesu ndagushimiye kuko uri kumwe natwe. Urakoze ko ingoni wazitanguje kandi n'ibibazo biri muri zo niwe bushobora kubikemura. Nsengeye mwene data turi kumwe afise ibibazo, mu izina ryawe ryera Yesu umweklere muri iri jambo ryawe, umuhe kwihangana, umuhe kumenya ngo nta hantu na hamwe satani atokorera, kandi aho satani aciye hose tuhakugwayo nawe. Mwami Yesu tuhakugwayo nawe, tukahakugwayo n'ukwihangana, tukahakugwayo no kuguma muri Yesu, no gushingira intahe Yesu, no kuba abantu beza b'Imana. Mwami Imana fasha mwene data nkurikiye, umushayure hahandi ari, umutabare muri bya bindi arimwo, umufate ukuboko, umuremeshe, umuneshereze. Urakoze kuvyumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inimero za telefone ni za zindi plus 46 768 00 65 46. Kandi chaine turiko ni chaine Habonayo. Uhora Imana aduhana umugisha namwe. Amen.